si kubera kuba wahukanye ngo niyo option nziza ubutoye ngo biba biryoshe, no kumenya ko uwo muntu ajanywe n'umubabaro, ajanywe n'agahinda. Nta jewe no kumenyesha ko naho nsubira inyuma, jewe umunsi nakana umunsi umugabo tuvana mu nzu nararize. Burya nta muntu yovuga ngo hariho ibintu bishasha yabonye mu rugo atabibonye kare. Nuko uba uri mu rukundo kandi urabona tuja mu rukundo tuba tukiri bato, burya hariho ibintu ububona kandi bijya ubona nivyo videvelopa ugeze mu rugo. Rero nohanura nk'abantu abakiri bato, hagize ikintu akibona hakiri kare yuko atogifata minenego. Si atari banga, hariho ingeso wari waramubonanye muri fiançailles hanyuma ukayirengagiza. Bakunzi ba Holy Canaan TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire. Rero uyu munsi Imana yasubiye kutugirira neza, iduha umutumire twari twavuganye mu minsi heze. Rero imbere yuko tumwakira, reka tubanze dusenge. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, dukomeza kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe, dukomeza kuguhimbaza no kugutazira kubw'ubwizigirwa bwawe. Uri Imana igira neza, uri Imana itabara, uri Imana ikomeza abadakomeye, uri Imana ishoboza abadashoboye, uri Imana yubahisha abana bayo, uri Imana igwanirira abana bayo. Mwami wanje, Mana yanje, turabigushimira kuko nta na rimwe wigera utererana bawe. Waranabivuze urabisezerana kutazokwigera uduta, ariko uzobana natwe gushika ku mpera y'isi, kandi udukomeza uko bukeye nuko bwije uduhumuriza. Uni muhumure ntimutinye, ndabakunda ndabapfumbase mu kiganza canje, ntawe ushobora kunkura mu kiganza uwo nakunze n'uwo natoranije. Turagushimira kuri iryo humure n'iryo sezerano. Rero ukomeze kubana natwe n'ikiganiro tugiyemo, kiremesha imitima myinshi yari dendebukiwe, imitima myinshi yari yihevye, imitima myinshi itabogira shinge na rugero, itabona uko ikwiye gukora, ariko uyu munsi ubaremeshe muri kino kiganiro. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen amen. Rero imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze twakira umushitsi wacu, tumusabe abanze yidondorere abanywanyi bacu. Hari abashoboye kuba bamubonye uyu munsi batabonye ikiganiro giheruka, kugira ngo bamumenye uwariko baraganira. Karibu. Murakoze kunyakira. Nitwa Anne Marie Keza, bakaba benshi banzi ku izina rya Nyenyeri. Turanezerewe rero Keza ko kwakira Nyenyeri wacu, turanezerewe. Wari watwemereye mbere ko nitwakwikora ko uzogaruka ukatuganiriza. Rero wari watubwiye urugendo wagize mu rugo rwawe rutari goroshe. Rero twagira tukubaze, mbega none inyuma yo gutandukana n'umushinga ntaye wawe, woshobora kutubwira ubuzima waciyemwo, ukatubwira ingorane wahuye nazo, ukanahanura n'abari muri ivyo, ngo ijambo ni rwawe ko ni wabiciyemwo, utubwire ingene vyagenze. Urakoze. Burya iyo umuntu nkuko nari narabibabwiye, hajya umuntu agutuma ugera ku rwego rwo kwahukana abakugiriye nabi cyane. Inyuma yo kwahukana umuntu aragira ibibazo byinshi cyane bitandukanye. Urumva hariho ko iyo abantu batandukanye, abantu benshi, umwe wese mu bantu bo hanze, umwe wese azana version ayishakiye, umwe wese selon uko yabanye n'uyundi. Urumva nko kubinyerekeye, jewe naravuzwe cyane, ndavugwa rwose. Hariho n'abantu batari bananzi bamenye kubera gutandukana kwanje. Baravuze ibintu byinshi cyane, ivyo ntazi n'ivyo namenye, mugabo hariho ibyankomeretsa byinshi cyane. Ariko jewe ico nashoboye gukora, narabonye ko ibyo bintu byohava bishika mu matwi y'abana bikabakomeretsa. Nahisemwo kwigiza y'abana muri ico gihe. Abana naciye ndabigizayo,
nemera kuja kuba muri Kenya kugira nshobore gukingira imitima y'abana. Narabona ko ayo majambo hariho n'abantu b'inshuti zanje kubera bayumva kenshi bateba bakibaza ko ivyo bintu ngira vyoba ari vyo, kandi bazi ubuzima nabayemo. Urumva vyari ibintu bitoroshe cane, vyari ibintu ku mumama agira atangura urugendo rwo kwirerana abana wenyene bitari vyoroshe. Urumva rero novuga ko ntibiba vyoroshe cane inyuma yo gutandukana, cane cane ku mudamu ko burya mw'isi canke cane cane no mu gihugu turimwo, abantu b'abagore turafise iceyi. Iyo ikintu bavuze ku mugore kiroroha ku abantu gucakira no kucemera. Rero mugabe ikintu kiba kibabaje nuko n'abagore aho gufatana mu migongo nabo nyene baja muri iyo muvuma yo kuvuga abandi bagore bakabaca intege, aho kumwegera umugore umubaza ati mbega ibi bintu biriko birakuvugwako, ibi bintu vyabaye, nawe ahitamwo kuja mu bandi nawe akavuga ivyo bintu nyene, mugabo ntibiba biryoshe na gato. None nk'ibintu bavuga biba vyaragukomerekeje ni ibintu bimeze gute? Kuko abantu barakeneye kumva inkuru bakamenya mbega ko wanavuze uti umugore kenshi agira iceyi kandi ikosa ry'umugore umenga abantu bashaka kurigira rinini. None wumva byagenze gute? Tuganirize, utubwire kugira twumve vy'ukuri ingene twoshobora no gufasha n'abandi bashitse muri iyo situation. Urumva iyo uri mu mubabaro nk'uyo ukabura umuntu n'umwe akuramira ngo akumve agutahure, urumva biracana intege. Uvuge nk'ibintu badamu babonye bagenzi babo bahuye n'intambara nk'izo oye ko bakwiye kubafasha. Hariho nk'ikintu cantangaje ari naco cagiye imbere mu vyo bavuga. Baravuga yuko n'umudamu yaronse akazi keza, n'umudamu yaronse amahera, urumva yaciye ata umugabo. Hama urumva birababaje kwiyumvira nk'umuntu kwibaza ko proje ya mbere umudamu yaronse akazi keza, yashoboye kuronka uburyo buke uko buba buri kose, ko proje ya mbere yofata ari gusambura urugo rwiwe. Nibaza ko numva bintangaje cane kuko nibutse yuko gusambura urugo yari option yanje ya nyuma. Ukumva communauté iriko ivuga yuko nasambuye urugo kubera naronse akazi. Ntivyari vyoroshe cane, kandi ivyonye biguye mu matwi y'abana bakiri bato ntivyari vyiza kuko bari bakiri bato igihe no munsi haciye imyaka irenga 10 mutabana. Urumva nk'ivyo abana bari bakiri batonya. Urumva ko ivyo bintu biguye mu matwi y'abana ari bato bitari biryoshe na gato, kandi bitari binoroshe no kubasigurira. Mbega abadamu bokora iki kugira ngo bashigikire umuntu ari mu bihe bimeze gutyo? Urakoze, ico ni ikibazo. Mu bisanzwe abadamu ndetse n'umuntu wese naho yoba ari umugabo afise azicari c'urugo. Umuntu wese ahuye n'ingorane nk'iyo nibaza womwegera ukamubaza mukaganira, kuko honyene kwahukana n'igikomere gikomeye cane. Igikomere gikomeye cane. Rero nibaza ko en fait baba bariko barasongera isibe abantu bavuga amajambo nk'ayo, kuko ntibaba bazi umubabaro wofise. Si kubera kuba wahukanye ngo niyo option nziza ubutoye ngo biba biryoshe. No kumenya ko uwo muntu ajanywe n'umubabaro, ajanywe n'agahinda. Jewe no kumenyesha ko naho nsubira inyuma, jewe umunsi umugabo tuvana mu nzu nararize.
nararize kandi ari je nabisabye ko dutandukana. Umunsi ava mu nzu nararize, twazananye mu nzu n'umugenzi wanje, nshitse mu nzu ndakoma induru ndarira, birananira kwihangana. Kandi kubera narabona yuko ni ikintu, ni decision nafashe itamvuyeko. Cyo gituma rero ko abantu baba bakwiye kwegera umuntu kuko ntibaba bazi ibintu ariko aracamo, ntibaba bazi umubabaro afise, ntibaba bazi, simvuze ko ari abagabo bose bari babi, hariho n'abagabo baca mu bibazo nk'ibi twaducamo. Yego mugabo arinze afata iyo decision, umuntu no kumwegera akamubaza kumucira imanza. Yego murumvise yuko abantu tudakwiye kujya turihutira guca imanza, kuko twumvise ubuzima yaciyemwo, nkamukuca wumva hariho abandi bantu bariko baravuga amajambo nk'ayo, murumva ko bica byongereza noneho igikomere yari afise, akumva umengo yamenje kandi atamenje, ahubwo yumva ati reka basi ndonke na mpeme nduhuke ndarushe, ariko ukajya wumva noneho abantu bariko batwara amabuye bagutera, biracana intege. Rero ndumva dukwiye kuba twitonda mu guca imanza, kuko ntituba tuzi umuntu ibyo ariko aracamo. Ego hama nagira ndakubaze, mbe none ubona ubuzima bwo gutandukana umuntu byoroshe ko asubira kwiyorganiza kugira ngo asubire kugira ubuzima bworoshe? Urumva uba ufise akazi, uba ufise abana, uba ufise kubategurira akazoza, mbega ubona byoroshe canke ubona bimeze gute? Jewe mu bisanzwe ukuntu ndabibona, burya relation toxique nayo nyene iri mu vyica, irica wowe nyene uri muri yo, irica abana, irica n'uri karayizana mu rugo. Rero iyo ntuzenya uvuye iyo winjiye muri uko gutandukana, winjiye muri uko gutandukana rero ni ukugira umwanya w'ikigandaro ukivamwo, amukahagarara nk'umuntu asigaye wenyine mu rugo ategerezwa gufata urugo mu ntoke. Rero je narabonye ko uko biri kose ndabaho, abana bazobaho kandi nzobaho. Urumva rero ko nategerezwa gufata ubuzima mu ntoke. Yego ntibiba byoroshe, kuko urabona muri babiri, abantu babana ari babiri, ubuze uti naho ndiko ndagira projet, ndafise uwundi muntu aza kunyunganira, ndafise uwo tuza kuvugana ati ahantu tuhagira uku, canke umwana agize, urumva nk'uko je natandukanye abana ari bato, binjiye muri adolescence, ndi kumwe nabo turi babiri. Urumva ntibiba byoroshe ivyo vyose, gufata nkanje nari abana batatu basa nk'abangana, no kuvuga binjiriye muri adolescence icarimwe, ntabana nabo 100% kuko je nakorera hanze. Ego mugabo no ku kazi baranyorohereza, narashobora kubaraba kenshi, hari indege iva aho nakorera, narashobora kubaraba kenshi. Mugabo urumva ntibiba byoroshe na gato, ntibiba byoroshe. None rero tanga impanuro ku bantu, ariko hariho abantu bafise imigambi y'ukwahukana, kandi ugasanga bamwe barahukana atari n'ibintu bikomeye. Wumva wo bahanurikiye, ari abagabo ari abagore, kwahukana mbega ubona bimeze gute, bigira ingaruka iyihe? Nje ntawe nohanura kwahukana, nta muntu nohanura kwahukana hakiri solution, akibona ko hakiriho urugo ushobora kurukiza. Ntawe nobwira ngo niyahukana, ntawe nohanura kuko kwahukana si ikintu ciza na gato. Ntaho nukuri, kandi aussi ntawe nobwira ngo nagume mu bintu bitagira umuti, bitagira umuti,
kuko bitagira umuti nawe ari karapfa abari karica abana nawe ari kariyica ni naco gituma kenshi mu gihe dusanga hariho abagore benshi bagiye mu madepression no kwa Rojan turasanga abagore benshi bafise ingorane kubera ibyo baciyemo mu ngo mu rugo rwabo rero nibaza ko nawe nohanura kwahukana mugabo ntawe nohanura kuguma muri relation toxique aussi nawe no bihanura yego murumva rero banywanyi bakunzi bacu byukuri kubaka biragoye ariko kimwe jewe nemera nuko umwe wese akwiye kuraba ati mbega ibi bintu ninjiyemo n'ibiki kuko abantu benshi baravyinjiramwo batazi ibyo binjiyemo akapfa kwinjira avuga ngo harageze ko ndongora harageze ko ndongogwa apfuye guhitana ibyo abonye byose ariko kubaka ni igikorwa cy'Imana ni igikorwa uteza kubahiriza ukamenya ngo jewe hari ico mpamagarirwa gukora nteza kugikora kubw'icubahiro cy'Imana. Uyu mudamu urumva ko yaraciye mu ntambara mugabo mwarumvise yuko atigeze agwana n'umugabo ngo agerageze kwigwanira yarabirekeye mu maboko y'Imana kandi Imana nayo ihagararana nawe kubera yubahirije inshingano ziwe nk'umuvyeyi aragwanira abana biwe hanyuma Imana imugirira neza. Rero umwe wese abonye uwundi vyanse ndumva wewe gerageza gukora ibikuraba ubikore neza ugerageze uburyo bwose gushoboka kandi no kwihangana n'Imana byose birashoboka. Ndibaza yuko nawe ari Imana yagufashije. Ego cyane ego kubera nta ibintu ego mu bisanzwe je novuga ko ari Imana yamfashije kuko ari byinshi narabona ko ntovyishoboza jeje nyine nabona ntavyo nari kwishoboza iyo n'ibintu byandengera nkagenda mu cumba nkarira mugabo gusa nkavuga nti sinshaka ko abana babona ko nowangirana nigo mugabo Imana yarangiye imbere uno munsi ndavuga ko nshimira Imana. Haleluya haleluya. Kandi ikindi ndazi yuko ijya relationarimwo ndazi ko uno munsi ingene abana bari epami uno munsi ntibabari epami gutyo uno munsi kera umunsi umwe umwana wanje yambariye ngo nari mfise uko yarafise trauma yuko yumvise imodoka ishitse yaba yiyatanda ko mukanyaza kumva induru mu cumba. Urumva ko umwana akubwiye ibyo urumva abimbwiye ubu muri imyaka umugabo urumva ko bitaba vyoroshe ivyo bintu byari guhava bimugirira nabi. None byukuri ubona abana nta kintu na kimwe ubona cy'igikomere kiri muri bo bumva ubona ari amahoro atangorane rimwe bafise. Jewe nibaza ko nagize n'Imana ko abana bataciye bivuriwa ngaha anye boba baciye bagenda hanze aho babona hari abandi bavyeyi vyabaye ko bahura n'abandi bana vyabaye ko bagaca basanga atari bonyene. Nibaza ko nico carabafashije. Ndiko ndaraba uno munsi ndabona ko atantuze atagikomere bafise uno munsi. Amen. Iyo ni intsinzi ikomeye kuko ndazi abana usanga bagira ibikomere kubera inyifato y'abavyeyi babo bikabakomeretsa cyane gose ariko Imana ishimwe ko bahuye n'ico gikomere. Reka rero turangize ikiganiro cacu hari akajambo ka nyuma wumva kari ku mutima wobwira abakunzi bacu. Ico noheza ndababwira nuko burya nta muntu yovuga ngo hariho ibintu bishasha yabonye mu rugo atabibonye kare. Nuko uba uri mu rukundo kandi urabona tuja mu rukundo tuba tukiri bato burya hariho ibintu ububona kandi bijya ubona nivyo vyidevelopa ugeze mu rugo. Rero nohanura nk'abantu abakiri bato hagize ikintu akibona hakiri kare yuko
atogifata minenego kuko iryo ariko arafata minenego nico kizokura niyamara kubaka urugo rwiwe. Ingeso iyo ariyo yose akayibona bakiri muri fiyansaye ntagire ingeso n'imwe afata minenego. Irya ngeso yabonye yibaza ngo yamusabye ikigongwe kubera bakigishobora kukimusaba niyagera mu rugo cyo kijya kigongwe ntazokimusaba. Hama rero nibaza ko nico nohanura abakiri bato ko bagerageza bakagerageza kwitonda mu kwinjira mu mariage bakabanza kuraba si réellement uwo muntu si atari banga. Ngenda gusubiza inyuma gato. Si atari banga hariho ingeso wari waramubonanye muri fiançailles hanyuma ukayirengagiza. Ego bo nari narabonye ko ahindura ama humeur. Nari narabibonye. Ego mugabo nkabona umenga ni ibintu ntushobora kuja. Ubona uzobihindura ari ibintu azohindura. Ego nibyo nego. Ariko nkuko bivuze burya ingeso ubonanye umuntu muri fiançailles menya hajya kenshi ijya periode ya fiançailles umuntu aragerageza kiyubara akagerageza kwihisha kugira ntumenye ingeso ziwe zose. Ariko iyo amaze kugushikana bavuga ati ni aki ntakija. Rero nkuko abivuze n'ukuri nukuraba ukabona umuntu afise ingeso ubona udashaka kwihanganira byiza wo bivamwe hakiri kare kugira ngo ejo ntuzukomereke. Rero turagushimiye cyane. Imana iguha umugisha wakoze kutuganiriza no kuganiriza abakunzi bacu. Imana iguha umugisha. Murakoze. Reka rero turangize ikiganiro cacu ngira ngo umwe wese hari ico yakuyemwo. Uyu mukunzi wacu atuganirije ibintu bitari bikeyi ngira ngo arabato arabakuze umwe wese yibonye. Reka rero turangize. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye kuri iki kiganiro ciza gihejeje guca kuri nombonesha kuri. Nyemerera uzocumva wese yarazazaniwe amenye neza ko hari Imana mu ijuru itabara kandi Imana igira neza. Amenye neza ico yinjiyemwo ko atari gikorwa agiye kwinjiramwo minenegwe ngo akore ibyo yigombera. Ariko uwemeye wese akarongorwa nawe wese agirirwa neza. Rero ndakwinginze ngo uhezagire uyu mukunzi wacu atuganirije, uhezagire n'abazocumva iki kiganiro bose umwe wese azabone mwiciwe. Urakoze mwami wanje ku rukundo rwawe n'imbabazi zawe n'ineza yawe. Ibi byose n'umugambi wawe mwiza ufitiye abana bawe. Kubona ibi byose biri kubiravugwa no kugira ngo bidukosore kandi byongere birera abandi bitegurira kuzokubaka ingo zabo. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose n'amashimwe aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwarahezagiwe ndabashimiye.